Yes, bakuze wa Top TV twongeye twagarutse ngo twavanye kuva mu gatondo turi kumwe turi ku gikorwa kimwe nubu turacari kumwe nyuma ya match yahuje Crown Royal Anabe twongeye kugirirwa ibakwe numwe mu bakocha ba Crown FC reka tumuhe kazi murakoze cyane je nitwa Nshimirimana Patrick yitwa Nshimirimana Patrick coach ko duheje kubibona kuva kare twazindukanye kuva mu gikorwa nyezina cyatuzinduye duhera mu bikorwa rusangi tukabandanya gushika ngaha aho twashitse habaye amatora y'indongozi zirongoye abafana amatora abandanya mutwereka abakinyi zo bagize New FC twashaka ko baza coach uko mwabonye abakinyi harimo bashasha nabo mwari musanganywe mwabonye nyene mugiye cicaro cya kabiri tugiye gukina bazokwitwara neza nkuko mwabishaka. Je nibaza yuko mu bakinyi mfise nateguye turagira dukwiza ikintu cy'amezi 3 tuba turagira imyemenyerezo nibaza yuko atampungenge mfise yuko bazokina neza ikicaro cya kabiri uko tuvyifuza. Twumvise ko harimo abakinyi bashasha mwazanye bavuye hirya no hino twumvise ko harimo umwavuye muri Cote d'Ivoire batari babiri mwababonye gute nkuko mwari mwabonye bazofitinga neza muri equipe yanyu. Nk'umwe harimo bakinyi babiri bavuye muri Cote d'Ivoire nkuko bivuze hariho mu defenseur yitwa Pascal Guani wewe aramaze kumara umwanya munini ngaha aramaze kumara amezi atari karategura ngaha wewe nta kibazo dufise kuri we kuko aramenyeranye n'abandi yatangwe no kumenya kuvuga igiswahili no kuvuga wewe n'umuntu azodufasha cyane kuko asanga amenyereye amahiganwa yo ngako hamaze umwanya munini utari muto ngaha ubundi nawe yaje n'ujya mubonye atsinze igisindo cyo kugombora ikarakina muri B bisigura ko nawe nyene turavye imisi mika maze ngaha n'ingene karitwara ibitoka yuko mu misi imbere azodufasha igikoko kitari gito. Coach mwakweze mwari muri iki cicaro nyene mu murahiganirwa kuja mu cicaro ca mbere ariko ntimwagirwaye mahigwe yo gushika mu cicaro ca mbere uyu mwaka ho twobitega kwiki nk'abakunzi ba New FC mwobizeze iki nkize nguvu muzananye kugira ngo mubashikane mu ico cicaro ca mbere. Nkuko bivuze equipe yari mu cicaro cya kabiri umwaka weza ariko je twari turi kumwe nayo kandi mu bakinyi ubona hajya benshi turi kumwe nabo ntibari kumwe na New mu mwaka uheze nabakinyi bashasha nagiye ndazana nkuko naje ni mushasha mvuye muri Bumamuru yo mu Cibitoki jewe novuga yuko mu myaka irenga 13 maze muri football ndi mu entraîneur ni ryambere nje ko cicaro cya kabiri kiretse equipe nakoceje mu 2003 ndayidugije neva mu cicaro cya gatatu bisigura yuko tuje tuzaye izindi nguvu zidasanzwe kugira ngo umugwi wacu tudugane mu cicaro cya mbere kuko tuvyifuza abakunzi rero ba New nibaza yuko batogira impungenge na gato kuko twebwe turiteguye mu mutima mu nguvu mu bikorwa tugashimira n'umuyobozi wacu mugwiza tunga Ismail Apollinaire atakwatagira kugira dushirire ivyo dukeneye vyose hafi kugira ngo umugwi wiwe urabe ko duga mu cicaro cya mbere rero abakunzi bo tuje inyuma umutima uremye kuko hamwe nyine umupira ufise realite zawo ariko twe turafise icizere yuko tuzoje mu cicaro cya mbere mwakuze neza cyane coach none dushaka kumenya sohorana iyo equipe mwakweze mugabo baragushinye barakugomwa ati uyu mwaka turakeneye ko ari wowe turavye experience yawe yuko ari wowe tudugiriza uyu mugwi ukawushikana mu cicaro cya mbere coach twabonye yuko n'abafana musi abafana bari benshi ibintu batari biteze batanahorana ni ikihe kintu hanini yawe wabonye n'inguvu z'abafana bazoba bafasha ni ikihe kintu wabonye zero y'ukuntu babitabiye ari benshi kandi tubona ibintu byari bipanze neza kabisa gi professional. Jewe no chansuri nyuma gato y'ikibazo cya umbagije jewe maze umwanya munini muri football y'u Burundi ariko intara maze koramo ni nyinshi narakoreye mu ntara ya Ngozi imyaka itari mike ndaja mu Cibitoki cya Rugombo ndakorera Bujumbura ariko intara ya Muyinga n'intara nabonye ikunda umupira cyane ari ibintu byo gushima cyane kandi nkuko dufise intego yo kugira academy ngaha ayi Muyinga nibaza yuko nabitanguye jeje ndiko ndigirira selection y'abana kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 16 neje tuba turi ngaha ku kibuga jewe abafana nabonye yuko bakunda umugwi kandi no biza yuko ku rukundo batweretse badufitira ngo tugiye kubereka ibikorwa bagira ngo inguvu bariko barashiramo mu kudufana naga dushiramo inguvu mu gukina ibibanezera wanabonye nuko turakina naho dukenye umwanya muto kubera hari match yagombiwe ubonye ko match yari tanguye kuryoha kandi barazinanye kuko bigishwa no mukoci umwe no kuvuga strategy barazinanye ko cyo gituma kugira batsindane biba bigoye nizeza yuko ama equipe atatumenyereye ama equipe atazi ngene tuzoba twariteguye atazoza guta umutwe kuri twebwe tuzo turabaguta mu ndasa. Coach twabonye match yaje kubaniya New FC nibo nyene bahuye hagati ya Anabe eske equipe de base niye twavuga igiye kuzohiganwa mwirihiganwa nyene rya cicaro cya kabiri. Murazi yuko equipe tugihana nayo ku gukina competition twara bakinyi 18 200 bajya bari bambaye orange mwabonye nibo
harimwo benshi muri 11 kibuje ariko no muri bajya bariko barakina bera nk'abajya bagiye baragombora nk'ujya mu defenseur muremure do bajya bose bari muri liste ya A kubera abana bo muri academy bataragwira nitwari kuronka academy yonyene za gukina na niyo iri yonyene naciye mfata 11 bamwe bo muri niyo iri nyene ndabacanga n'abana bo muri academy amaze ko bagira entraînement mamwe n'abandi turagenda turagira equipe iri équilibre mugabo ijya yari ya Orange niyo irimwo abakinyi benshi bazotangura mu higanwa ry'uno mwaka. Neza cyane ko twabonye ufite umugi umeze neza cyane abakinyi bo barasanze bana warongeyemwo nimba atari banga batubwiye ahubwo nosa nuko no banaratanguye nk'ukubaka gushasha kuko nasanze equipe yari hari mu mwaka weze novuga ko abakinyi nasigaranye mu mwaka weze nasigaranye abakinyi badashaka kuri batandatu nasigaranye umujya munyegori Machenzi ndasigarana ujya mu defenseur Edo ndasigarana kajya kana gatoyi kakotu dread kitwa Mugisha ndasigarana no witwa Kak ndasigarana n'uwitwa Kontro nibaza ko muri abo nabo bonyene basigaye hanyuma twagiye turazana nuko mwagiye murabibona harimo bajya ba Pascal bavuye muri Côte d'Ivoire bajya ba Yaro Kibebe yahora muri Unité harimo ujya yambaye nimero 5 yambaye orange kariruka yahora muri Bumamuru hariho ujya nimero 10 yagomboye kubera yaramaze imisi ari gutegura igitabo ntiyari mantre hamwe n'abandi yavuye muri Atletico Academy y'Ibujumbura Premier Division kuvuga twagiye turongeramo abakinyi batari bake benshi bagiye barava mu cicaro ca mbere nibaza yuko atampuwe dufise yuko bazokina kuko barafise experience. Coach kino ciza cyane warazanye muri New Oil FC warazanye nk'abakinyi bavuye hanze mahanga bavuye muri Côte d'Ivoire nikiye kintu cyagutumye kumva ko wosimbira muri Côte d'Ivoire ati niyongiye kuzana abakinyi bafitinge muri equipe nkeneye Fete muri Côte d'Ivoire ni gihugu kirimwo akajagari muri championnat ni igihugu kirimwo federation yabirimwo akajagari mugabo bafise amatara kubera bafise abakinyi baciye mu academy baba nkujya mukinyi Pascal uravye kuntu akirona ko ari mukinyiza umupira kuva hasi gushika hejuru bisigura yuko rero Côte d'Ivoire kubera bo barakunda kino gihugu cacu kuko abahaciye bose bagirirwa amahigwe yo guca babandanya mu bindi bihugu nasho gituma twasimbiye kuhasumira nkuko andi ma equipe mu cicaro ca mbere nkazagire nore zihasumira natwe twaje tubazikatuza natwe abaza kudufasha kandi tubona ko babishoboye. Coach ibintu bizotwara igihe kirekire kugira bamenyerane naba batari bamenyeranye muri champion imwe ngo bamenyere ku championnat y'u Burundi meze nibizotwara ikimwanya muremure kuko bivana n'umwarimu bari karabigisha je philosophie wanje iroroshe cyane le football est simple dukina ibintu biri simple nta kwikomplika hanyuma iyo uri kumwe n'abandi muri groupe siritu kuko baba hamwe bose babana hamwe biroroshe kumenyerana n'abandi hanyuma dukora imimenyerezo kenshi niko bamenyerana nibaza ko waravye neza equipe yanjye ikirakina irafite ikintu bita cohesion de l'équipe barazinaka yiruse ndamushira umupira ngaha savye ndamuhagukya no kuvuga ni ibintu byo gushima ntibazoteba kumenyerana n'abandi nkuko n'abandi bavuye mu mihinga itandukanye Lydia Lidiki hariho nkujya mu kapitene avuye muri Lydia Lidiki yahoza akina muri za Bumamuru arakina muri za Rumonge City arakina muri Equipe Nationale ya Shan bisigura yuko bose bona ko batanguye kumenyerana kandi bavuye mu equipe atandukanye nabo nyene bazomenyerana n'abandi ataco bitwaye. Coach ujya muungiriza wamusanze muri equipe cyane mwarazana nyine wamwizani ujya muungiriza nubona je nzanye ujya muungiriza yahora akora Ngozi nta banga ririmo yahora atwa coach mu academy ya Nyakwigendera Nkuru Nziza za Sharome za Ande akora ari ku Kirimba kubera je twagiranye ama formation amwamwe narabonye ko afite competence kandi akeneye gutera imbere nawe nyene ndavuga nti reka sino kwisangiza experience no kwisangiza akazi reka nabaze dukorane nabatera intambwe. Mwatubwiye ko New Oil izofise academy eske mubyo muri babiri muzoyikoca mwese mukoca ya mbere ni academy nyene canke murafise academy bazoba bayitoza hoye turafise bazoba batoza academy jewe ikintu ndiko ndakora gusa ndiko ndagira ikintu bita implantation ndiko ndagira mise en place selection abakinyi c'est l'expérience fise ko narabaye n'umukoca wa equipe nationale batarenze imyaka 15 narakoreye muri academy ya Ecole Belge no kuvuga ndafise experience mu kuraba amatara y'abana ndiko ndavyikorera kugira ngo ntoratoranya abana bashika nka 25 kuri chaque catégorie 22 10 ans 13 ans 14 ans 15 16 ans hama nje tuzana bamenyereza bacaza kubandanya ibikorwa neza cyane coach tubwiye byinshi ku bintu ugiye kuzanira New Oil FC nashaka ubwira abakunzi badukurikiye by Watch Top TV akabanga dufate mu wavuze kuva kare n'ubwo shikubu ubwira akabajambo babwiye no kuvyo bazaniye ihangiro ryanje mu ntara ya Muyinga nuko no hasiga izina ryiza nuko no duza umugwi kuko nta udakenera gutera imbere nifuza kuva Muyinga nja handi canke nja mu bindi bihugu mugabo Muyinga shaka kuko nabonye hariho n'abana baze gukina umupira shaka ahubwo abanyamuyinga bose bavyumva mbere yuko tuza kurondera abandi bana bavuye mu ntara dufasha tuzana kwiga ngaha uzi ko afise umuvyi afise umwana azi ko afise imyaka 15 azi gukina umupira neza ko yo murungika ngaha ku kibuga ejo tuzoba turi ngaha isaha imwe mu gitondo kuva saa 2 kuduga gushika duheze abarungike abana